sinzi ko uravyumva. Hari abantu bamaze kugira ibintu bibe akamenyero, mugabo vyari ivyo, mugabo bamaze kubigira akamenyero bagafata ubusenyi litre kujana ku mahombi, mugabo amazi ukayajana imbere y'umukozi w'Imana akayasengera, aragaruka agashobora gukora ibikomeye. Uretse ko abantu benshi babigize akamenyero akabiduka gasenga iminsi yose ku mahombi. Tangura kumenyera gufata ugendura. Warusabye Imana ko umunsi muzogenda mu ndege, genda kuri aeroport. No, si nguru. No, nukuri. C'est vrai. Genda kuri aeroport, tangura kuraba ingene binjira mu ndege. Hari abanyeshuri nga kuva batangura uwa mbere ntarigera bo wa mbere mu ishuri. Tuvuze bamanike ukuboko nibo manika. Uyu n'umwanya mwiza uko tugira dusenge, reka dusenge, dusengere iyo mitwaro yose ufise. Mwami Yesu ugira neza kandi uragororotse. Mana ndakweretse umwene data arizeye kuza kubikora. Ndaguhamagaye Kristo kugira ngo ugire icyo ukoze ku buzima bwiwe. Ashobora kuba afise ikibazo gikomeye cyane, ashobora kuba yaracishije hirya no hino biranka, ariko aramaze kurekura, yamaze gushira amaboko hejuru, yamaze kuzana iwawe kuko arazi ko ari wewe ubishoboye, arazi ko ari wewe utanga vyose, arazi ko ari wewe uri vyose muri vyose. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete ndaguhamagaye kugira ngo ugire icyo ukoze. Mana ishimwe ni ryawe, azogushimira, azogutangzira, azogushira hejuru, niyo mukorera igitangaza nk'icyo. Ariteze icyo uza gukora, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Nimba wishuwe muri amasengesho twasenze canke ukaba wahezagiwe n'iri jambo twigishije, ndagusabe ucu twandikira audio, turungikire audio, ucu turungikira audio, uvuge icyagufashije, uvuge ingene vyagenze, kugira ngo natwe duhimbaze Imana. Yesu aguhezagire. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.